musi reka tugaruke kuvyerekeye amashirahamwe acungera abantu n'ibintu canke les sociétés de gardiennage. Ivyo mashirahamwe biramaze kuvugwa kenshi kandi n'abategetsi b'igihugu barabizi yuko abakoresha babo bakozi bakora muri ayo masosiyete babakoresha nk'abacakara. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarabagirishije inama arabereka neza yuko ivyo bariko barakora atari vyo, ko bakoresha abo bakozi bakabakoresha nabi, bakabakoresha amasaha arenze, ariko nta cahindutse. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi nawe nyene yaravuganye nabo, baragiranye inama, hariho abaserukira ayo mashirahamwe, eka mbere hariho n'abaserukira abakora mw'ayo masosiyete, ariko biragaragara yuko bitigeze bitanga umusaruro. Umuntu rero yokwibaza ati none bipfira kuri leta, bipfira kuri ayo mashirahamwe, none abo muri leta bararya igiturire, bigenda gute ko ubwo buja batabuvamwo kandi abo muri leta basanzwe babizi? Aho nibo bifatanya. Ayo masosiyete menshi ubu asigaye ari y'abagenero, usanga aribo bayafisemwo imitahe. Muca mwumva ibica bikurikira, nukuvuga ngo uko wofata abakozi kose ntawe ubavugisha. Uno musi rero simvuga kuri ayo masosiyete muri rusangi, nagomba mvuge kuri sosiyete ya GARDAWORD yahora yitwa KK. Mu misi heze abakozi bo muri GARDAWORD baratabaje bavuga ukuntu barenganywa, ukuntu bamerewe nabi, ukuntu bakora nk'abacakara. Abo muri leta baravyumva, umushikiranganje arishikirayo, hanyuma baravugana. Aho hari abaserukira ishirahamwe rya GARDAWORD n'abaserukira abakozi hamwe n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi ubwiwe. Ico gihe abakozi baraseruye ikiri ku mutima, abo batwara iyo sosiyete ya GARDAWORD nabo baravuga, hanyuma umushikiranganje ava ngaho hari vyemewe ko bigiye gushirwa mu ngiro. Ivyo navyo vyari ibi, kugirisha reconciliation canke gusubiza hamwe abakozi b'iyo sosiyete hamwe n'uburongozi bw'iyo sosiyete. Ica kabiri, bemeye yuko bazobaha récupération hebdomadaire canke akarécupération buri ndwi. Voilà, récupération ni hajya utaja gukora, bakabaha récupération uko indwi iheze. Ikigira gatatu, babemereye yuko bagira kontra na GARDAWORD. Kare bari bafitaniye kontra na KK. Murumva yuko iyo sosiyete yahindutse ikava kuri KK ikaja kuri GARDAWORD. Nukuvuga ngo bobo basaba yuko bohabwa amasezerano na sosiyete nshasha. Bari bemeranije yuko utaronse récupération mu ndwi ko amahera yari kuronka aca aba majore canke aca gwizwa na gatatu. Nimba yaronka 3,000 agaca ronka 9,000. Bari bemeye yuko bagiye kubaha amakonje. Bari bemeranije ko atawe bazosubira kubwira ngo ntarekipere kandi agatako n'amahera ntayaronka. Umushikiranganje rero yaragiye izo mpande zose zemeranije yuko ayo masezerano agiye gushigwa mu ngiro. Ariko ngo kuva ico gihe gushika uno musi ayo masezerano ntibarabona aja mu ngiro.
kino gihe rero abo bakozi baratabaza bakavuga yuko bamerewe nabi, eka mbere bakavuga yuko kutarekipera, gukora amasaha arenze, bategerezwa gukora amasaha 8 bagashaka gukora amasaha 12. Murumva yuko ivyo biba bigoye mu gihe ayo masaha arengako batayahembegwa. Nukuvuga rero kwirirwa bahagaze batarekipera, ivyo biriko birabagirako ingaruka mbi ku magara yabo. Bamwe usanga bagwaye imigongo, abandi ugasanga bagwaye imitsi. Kino gihe rero bagasubira gutera kamo batabaza umushikiranganje mu vyajejwe harimwo abakozi n'akazi. Batinya kubahwa mushikiranganje, nukuri ntitwumva ukuntu mu nama twagiranye wavuyeho bemeye yuko ivyo bari biyemeje bagiye kubishira mu ngiro, mugabo akaba atakintu na kimwe bashize mu ngiro. Bati none ako burya ntiko baragasuzuguro, bagasubira bagasaba yuko ayo masezerano yo kubahirizwa. Baratera kamo n'umushikiranganje w'ubutungane ko yobafasha imanza bafise zikubahirizwa. Baraburana na sosiyete yabo bagatsinda, ariko urwo rubanza ntigwigere ruja mu ngiro. Aho rero bagasaba umushikiranganje w'ubutungane ko yobarabira ibi bibazo vyabo kugira ngo ntibagume banigirwa mu menshi. Mu kurangiza basaba umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yobatunganiriza agategeka ayo masosiyete agafata neza abana b'u Burundi. Bati ntivyumvikana ukuntu sosiyete z'inyamahanga ziza gufata canke gukoresha nk'abacakara urwaruka rw'u Burundi. Mu gusozera, reka dusabe aka kamo bateye aba bategetsi bagakorereko, kuko birababaje, eka mbere birateye isoni kwama tuvuga ibi bintu, tuvuga yuko bakora nk'abacakara, abategetsi bakiyumya, ayo masosiyete akaguma abakoresha ivyo vy'ubucakara, bakaguma biyumya. Birababaje kandi birateye n'isoni mu gihugu kirimwo amategeko. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye ikaze.